Inkuru nziza ya Yesu Kristu nk'uko twayishikirijwe na Luka. Ishengero ry'abantu baza kubatizwa na Yohani riramubaza riti, none dutegerezwa gukora iki? Nawe abishura ati, uwufise imyambaro ibiri naho umwe utafise, n'uwufise ibifungurwa agenza atyo. Haraza kandi abatoza kori ngo babatizwe, bamubarira bati, mwigisha, dutegerezwa gukora iki? Nawe abishura ati, ntimukake ibirenga ibyo mwabwirijwe. Abasirikare nabo baramubaza bati, tweho dutegerezwa gukora iki? Abishura ati, ntihagire uwo mugirira impaka canke ngo mumuremere ikinyoma, kandi nimushima impera yanyu. Kubera ko igihugu cari citeze urukiza, kandi bose bakibaza mu mitima yabo ko Yohani atari we Kristu, araheza ababwira bose ati, jewe mbatirisha amazi, ariko haje uwundusha ububasha, mbere sinkwiye no gufundurura inkweto ziwe. Azobabatiza muri mutima mweranda n'umuriro. Mu minwe yiwe afise urutaro, rwo kwereya imbuga yiwe. Ingano azimburire mu kigega ciwe, navyo ibikumbi abishiburire mu muriro utazima. Yohani yaguma amenyesha igihugu inkuru nziza, akabahanura akatari gake. Dushimagize inkuru nziza ya Yesu Kristu. Munkundire ndabashikiriza inyigisho y'inama y'abepiskopi katorika b'i Burundi, yugurura yubile y'imyaka 2025 y'ekleziya. Umwizero ntutetereza, nkuko tubisoma mu gitabo c'abaromani, ibaruwa Paulo yandikiye abaromani, kigabane ca 5:5. Bavukanye dusangiye ukwemera, namwe mwese Imana ikunda mukayikundira. Twebwe abungere banyu tuzanywe uyu munsi no kubamenyesha ko umuvyeyi wacu Papa yatwibukije guhimbaza yubile y'imyaka 2025 ekleziya ya Yesu Kristu ishashe kw'isi yose imaze. Turabipfurije rero yubile nziza, ibahe gushinga imizi muri Kristu we mizero yacu. Kugira ngo dushobore kuzoyihimbaza neza, nimudukundire tubibutse yubile icarico, tubabwire yitwimirije ingene izogenda, dushime ibyiza idusanzemwo bikomeze ukwizigira kwacu, tunegure ibibi bidindiza uko kwizigira, duheze twigira inama y'ingene twoyihimbaza, ngo turushirizeho kuba umunyu n'umuco w'isi, turabasangira rugendo kubwo kwizigira. Ubwa mbere dutegere neza yubile icarico. Ijambo yubile rivuye mu ijambo ry'igihebereyi yobeli, risigura ihembe ry'imfizi y'intama, ryakoreshwa mu kuvuza inzamba y'akanyamuneza yatumirira igihugu c'Isirayeli guhimbaza imyaka 50. Babigira bisunga ivyanditswe mu gitabo ca bene Levi ngo, uzoharura amasabato 7 y'imyaka 7 kugwiza n'indwi. Imisi y'ayo masabato 7 y'imyaka 7 izongana kuri wewe n'imyaka 49. Ukwezi kugira indwi, igenekerezo ry'icumi, uzovuza inzamba y'akanyamuneza ku munsi w'ikigondwe, muzovuza inzamba mu gihugu cose. Umwaka ugira 50 muzowugira mweranda, hanyuma mutangaza umwidegemvyo mu gihugu kuba kibamwo bose.
bene Levi kigabane ca 25 kuva tubisanga muri bene Levi kigabane ca 25 karongo k'umunani gushika ku k'icumi. Uyo mwaka mweranda rero w'umwidegembyo niwe Yezu avuga ko yarungitswe kumenyesha nkuko rukabitubwira mu kigabane ca 4 karongo k'icumi-n'umunani na k'icumi-n'icenda. Uyo mwaka mweranda w'umwidegembyo ari wo mwaka wa yubile watanguye rero uhimbazwa uko imyaka 50 iheze. Mugabo mu mwaka w'1470 Papa Paulo wa kabiri yarashinze ko wohimbazwa kose imyaka 25 iheze. Iyo ngingo niyo nubu ekleziya yisunga. Yubile rero ni umwaka mweranda tugabirwa n'Imana soko ry'ubweranda bwose. Ukuyihimbaza bijana no kwinjira mu ngendo y'ukwemera kwinagura mu bunywanyi dusangiye n'umukama no mu rukundo dufitaniye na bene wacu. Iduhamagarira kuba beranda, nimwe beranda nkuko so wanyu ari mweranda, nkuko tuyisoma kwa Matayo ikigabane ca 5 karongo ka 47. Kuva na kera ubwo bweranda bushingiye ku guhindukirira Imana ngo twakire urukundo rwayo duheze turugaragariza abantu bose. Byongeye kuva kera narindi yubile ijana n'ubutungane kuko Imana yavuze iti umuntu wese muri mwebwe azosubira ku itongo ryiwe kandi umuntu wese muri mwebwe azosubira mu muryango wiwe nkuko tubisoma muri bene Levi kigabane ca 25 karongo k'icumi. Ahandi naho iti nihagira umuntu azozimba uwo basangiye igihugu urubaha Imana yawe nkako ni jewe ndi umukama Imana yanyu. Bisubiye yubile yaraha akaryo bene Isirayeli ko kubahiriza ibidukikije maze bakaruhurira isi bagafungura ibihitira nkuko byanditswe ngo ntimuzotera imbuto, ntimuzosoroma ivyimejeje, ntimuzokwamura imizabibu itazoba yaratutuwe kuko izoba ari yubile, izoba ari nyeranda kuri mwebwe, muzorya ibihitira nkuko tubisoma muri bene Levi kigabane ca 25 akarongo k'icumi-na-rimwe ak'icumi-na-kabiri n'aka-22. Ihimbazwa rya yubile ryategetswe n'Imana kugira ngo abanyisirayeli baronka akaryo ko kwigana urukundo kigongo Imana yaberetse mu kubabohoza ikabakura mu buja bw'abanyamisiri. Yubile rero si umunsi mukuru nk'iyindi yose nka kujya kw'amasabukuru tumenyereye aherera mu guhimbarwa gusa. Yubile yamye ifise uburiba n'iteka yisangije kuko ijana n'ibanga ritwibutsa guhinduka. Bwa kabiri ingene yubile y'imyaka 2025 itegekanijwe nkuko twabibamenyesheje ku munsi w'Imana wa gatatu wa Pasika ku itariki 9 Rusama 2024. Umuvyeyi wacu Papa yaradushikirije ikete ryiwe ridasanzwe, mu Kirundi twovuga ko yise umwizero ntutetereza, adutumirira kwinjira muri yubile y'imyaka 2025 y'ekleziya yo kw'isi yose tumurikiwe n'icivugo kiduhimiriza kuba abasangira rugendo kubwo kwizigira. Iyo yubile Papa Francisco azoyitwugurura icese ku igenekerezo rya 24 Kigarama 2024 mu kugurura umuryango mweranda w'isengero nkuru ya Petero mweranda i Roma. Mu yandi madiyoseze yose abepiskopi bayaragijwe bazokugurura iyo yubile ku Imana igenekerezo rya 29 Kigarama 2024 mu guhereza inkuka y'imisa mu masengero mvyeyi yabo bakurikije igitabo c'imigigwa itegekanijwe. Muri ayo madiyoseze nyene yubile izosozerwa ku igenekerezo rya 28 Kigarama 2025 mu gihe i Roma umuvyeyi wacu Papa azokugara wa muryango mweranda ku munsi mukuru wa Epifaniya igenekerezo rya 6/0
2026. Bwa gatatu, ibimenyetso by'umwizero yubile idusanganye nibihe. Mw'ijambo ryo gusozera yubile y'imyaka 125 tumaze dushikirijwe inkuru nziza kuwa 15 Myandagaro 2023, twarakengurukiye Imana ku butumwa bwakozwe n'abamisiyonari ba mbere hamwe n'imvukira zabakoreye mu ngata. Ijambo babivye ryarakiriwe mu gihugu cacu kandi rirashinga imizi mu mitima y'abatari bake. Muri iyi myaka harabonetse ingo nyinshi z'abubatse rukristo, ukwemera kurashinga imizi mu miryango, n'abana benshi bararonka uko kwemera kandi baragukuriramwo. Izo ngo nizo zabaye amatuta y'imihamagaro itandukanye yavyaye abasaseredoti, abihebeye Imana n'abamenyeshamana batari bake. Gutyo turaronka n'abaja kumenyesha inkuru nziza mu makungu bisunza akamo ka Yezu ngo kw'isi yose mushikirize inkuru nziza ikiremwa cose, nk'uko tubisoma mu nkuru nziza ya Mariko igabane ca 16 akarongo ka 15. Ntitwokwibagira n'abanyamihari kumwe n'imigwi itandukanye y'ubutumwa yitangira guteza imbere ekleziya. Umwizero w'ekleziya yacu rero no mu mwitwarariko, umwizero w'ekleziya yacu uri no mu mwitwarariko wo kwitangira umuryango w'ekleziya abakristo bagaragaza biciye muri ya ngendo nziza ya twubake paruwase yacu. Ikindi kimenyetso c'umwizero nuko ekleziya yacu ibandanya kwitwararika ubutumwa bwo kwigisha no guteza imbere umuntu mu mpande zose, mu by'indero, mu by'amagara y'abantu, mu byo gufasha abatishoboye n'ibindi. Ikindi kimenyetso cerekana umwizero nuko ekleziya yacu iriko irashira mu ngiro ingingo zavuye mu nama sangizangendo zatunganijwe mu madiyoseze yose zerekeye amahoro no gusubiza hamwe bishingiye ku kuri, ubutungane, umwidegemvyo n'urukundo. Umwizero wacu ushimikiye kandi ku ntahe y'ubutwari mu kwiheberanira yaranguwe n'abakristo batari bake, gushika naho bamwe muri bo bemera kwicwa barwanira ubuzima bwa bene wabo. Ikindi kitwongereza umwizero nuko hari amasezerano hagati y'ekleziya katorika na Repubulika y'u Burundi agenga gukorana neza hubahirijwe uburenganzira bwa bamwe n'abarundi. Impande y'ivyo bimenyetso hari ibindi bimenyetso yubile idusanzemwo kandi bidahumuriza. Ubwa kane, ibimenyetso bitaremesha umwizero. Mu bimenyetso bidatanga umwizero hariho ibifatiye ku kwemera kudashemeye kw'abakristo bamwe bamwe, hakabaho n'ibifatiye ku ndinganizo y'intwaro, imibano n'ubutunzi mu gihugu. Mu bifatiye ku kwemera kudashemeye haracibonekeza abakristo bafata minenegwe ibyo bakomereza ukwemera nk'ukwitabira inyigisho no kudahimbaza amasakramentu. Hari abandi babangikanya ukwemera kwabo n'ibintazi n'abantambira kaje bahindagura amadini n'amashengero. Mu bifatiye ku ndinganizo y'intwaro, imibano n'ubutunzi, nk'uko twabibashikirije ku munsi w'Imana ugira gatatu wa Pasika, haracibonekeza abafise agatima ko gukumira, ukwikwegera ko ubutegetsi bwose no kunyonyeza itunga ry'igihugu. Hariho ukudahana n'ubutungane budatunganiriza bose nk'uko bikwiye. Itangwa ry'akazi harabwe cane cane umwete wo gukorera umugambwe uri ku butegetsi canke ugutanga ibiturire rimwe na rimwe bataravye n'ubushobozi. Haracariho n'abantu banyuruzwa bakagenda amazima yongo. Hariho n'ubukene butera bwiyongera mu gihugu, ibiciro bikaguma biduga, abantu bamwe bakabura ivyankenerwa. Hari no kubura akazi bitumwa bamwe mu rwaruka bihebura kubera ukutabona akazoza keza. Hakaba n'ingo zisambuka kubera ubukene n'itituka ry'indero mu mashuri be n'ingaruka mbi zaryo n'ibindi. Naho ivyo byose bibabaje ntibiduca intege.
yubile nitubere nyabu na karyo ko gukaburiranira ukwizigira kudutuma dukora ngo tubitorere umuti canke tubirengere. Bwa gatanu duhimbaze yubile turabasangira rugendo kubwo kwizigira. Kurya Yezu yatumwe na se wiwe kumenyesha inkuru nziza y'ubuzima no gusubiza umwizero abawutaye, agasamiriza umwaka mwiza w'ubutumwa w'ubuntu bw'Imana, niko na ekleziya muryango ihamagariwe kuba ikimenyetso kimenyesha kandi kigashikiriza abantu umwizero utazeruka. Muri iyo ntumbero tubatumiriye rero mwese ubwa mbere guhimbaza iyo yubile, mwakira inyigisho zibakaburira ukwemera ko Kristo ari muzima kandi ko kubwiwe dushoboye kubera Uburundi bwacu umunyu n'umuco, tugaterera ngo amabi abugoye atorega umuti. Izo nyigisho mwozizirikana mu migwi ikurikira. Ku rwego rw'igihugu hazotunganywa indwi y'ibiganiro nyigisho bitumbereye gufasha gutorera umuti mu muco w'ukwemera rukristo bimwe muri ivyo bibangamiye umwizero. Ku rwego rwa Diyoseze naho hazotunganywa inyigisho mu migwi izoba yategekanijwe n'umwungere. Muri iyo ntumbero kandi tubatumiriye mwese ubwa kabiri guhimbaza yubile mu kwitaba amakoraniro ya litirijiya n'ingendo nyeranda bitegekanijwe. Ku rwego rw'igihugu yubile y'imikangara y'Imana, yubile y'abihebeye Imana n'abanovise, yubile y'abasaseredoti n'abaseminare, yubile y'abamenyeshamana, yubile y'abakristu barayike n'ingo miryango, yubile y'urwaruka. Ku rwego rwa Diyoseze naho bizotunganywa n'umwungere. Izo ngendo nyeranda zizotubera karyo ko gusenga no kunoganza inyigisho y'umuvyeyi wacu Papa yerekeye iyi yubile. Gusozera, umuvyeyi wacu Papa mu gusozera iyo nyigisho yiwe agira ati: yubile twimirije izoba umwaka urangwa nk'umwizero udahera, kuko uzoba ari umwizero uri mu Mana. Ese iyo yubile yodufasha kurushirizaho kwizigiranira muri ekleziya no mu mibano y'abantu, co kimwe no mu migenderanire mpuzamakungu, mu kurwanira agateka kazina muntu wese, tutibagiye gusonera ibidukikije. Yubile tugabiwe n'umukama nidufashe kwisubiza itoto mu kunagura ubunywanyi dufitaniye n'umukama n'urukundo rwa bene wacu, cane cane babirenzwa amaso tubana canke duhanira mu nzira. Umuvyeyi Bikira Mariya we nyina wa Jambo yigize umuntu akaza kudusubiza umwizero nyakuri, aduherekeze muri uyu mwaka wa yubile bigiriwe i Bujumbura igenekerezo rya 4 Nyakanga 2024. Abepiskopi banyu Bonaventure Nahimana, umwungere mukuru wa Diyoseze nkuru ya Gitega ahagarariye Diyoseze ya Rutana, akaba n'umukuru w'inama y'abepiskopi katorika b'i Burundi. Salvatore Niciteretse, umwungere wa Diyoseze ya Bururi, akaba n'icegera c'umukuru w'inama y'abepiskopi katorika b'i Burundi. Gerevazi Banshimiye ubusa, umwungere mukuru wa Diyoseze nkuru ya Bujumbura. Yohakimu Ntahondereye, umwungere wa Diyoseze ya Muyinga. Buraziyo Nzeyimana, umwungere wa Diyoseze ya Ruyigi. Joriji Bizimana, umwungere wa Diyoseze ya Ngozi ahagarariye Diyoseze ya Bubanza. Amen.